ngo no Brenda na Sami. Je nubwo nari kurira gusa nubwo no apoto nacavuga ati passport yawe ni kwija amateke gusubira muhira abantu barakunda kuvuga ngo bari abapeti ngo bazokurira indege bari abanyakinama bazokuba we uko Mungu imani yuguruye ya ndakwira ko ndaraba mukuri kimana nabonye umukobwa umwe mwiza gusa indege si umukobwa wawe yaciye Brenda wese mwiza. STV every story matters. Nzeko meze bon dem Acha burofa mdago. meze neza turi ku kibuga c'indege ndibaza murahaje ba diaspora canke abademwage muri Arabie Saoudite. Je naho narenze njye ndahabonye. So ndikubona Sami turamwerekeje agiye mbe samugiye vipi kwanza? Meze fresh cyane. Ngiye mu gihugu cy'u Buganda gukora ayo filme. Kandi uraberewe kwanza. Thank you so much bebe. Brenda unapendeza. Asante. Bebe na hapa. Bebe. Uyu mwana ngo no Brenda na Sami. Mambo. Tanga na Sami mu Buganda. Auta avio ni gari tu. Atapana avio gari. Ateza kuri indege ya. Sami ngogiye mu Buganda gukora filme. Kubera iki wijanye? So nukuvuga ngo kubera iki nijanye? Nigene navuka nyene. Wari wenyene. Ego. None ko bamuri kumwe. Asihasa nukuvuga aba turajanye. Brenda kakamote kare tuwereka ko ari Sami Sami sio wewe. Brenda ndakuramukije kwanza na wewe? Amahoro cyane. Dafrozambo. Kufite timu nyinshi y'abakinyi ba filme. Kubera iki watoye Brenda Dafro sisi Waston, sisi vipi? Aramutse akunzi ba STV. Sisi mambo. Yo sorry vraiment I'm sorry nari muri nuzenye. Basi ndiramutse basi akunzi ba STV. Sali umeze neza. Muni mwamubonye mwana wa Waston. Sami rero agiye mu Buganda gukora filme ntayo tuzi. Mugama ko twari kujana Kanyana. Kweri ki mutajanye? Na Kanyana. Mwaranditse Kanyana. Oh yeah. Nari kujana na Kanyana. Nari twari tumaze imisi twumva. Oh numvise avuga ko urugendo rw'yategeko kuja hanze ko utumye ko ngo numukobwa ari ngo musanzeyo ngo namukobwa kujya mu ayo makuru ni Anazi kukumara amaje doka imodoka guze no sije nikeka amakuru narayumvise avuga ko Sami ijya modoka yo yaguze 7 million nyamukobwa bamuteye 2 million rero ikiyo mukobwa none ngaho cyumva ari muterereye yaramwani muca bavuze yuko ariyo yamuguriye ni ibintu byinshi ayo namakuru y'ububeshi kandi burya igiti kiri kwivyamwa nico gitegwa ko mabuye so nimba bavuga kubera babona ibikorwa dukora ya tudakora ibikorwa nashobora kutuvuga ya kunzi reba Steve mwumvise ko makinga heze harindi mwumvise ko Sami obwa ari mu kugira mariage nino mu Burundi mbari mu kinama nimba ari hehe yasitateye inda wahunze makuru yawe none ari umuhungu none ni kuni munze inda wateye doko mudemu none regi yitike yo kurira indege mu ma 1 million combien ugacushira ukabukinga na hotel kwara 2 million ubwa no fumuhereza million ukamutora million 2 wifashisha ofete je niko nani umvise bavuga ko ngo nyamugabo wiwe ngo yari kwara kurondeza n'umukobwa kujya kunu wewe wamenye no munsi konza kurira ni nkuko nawe uyo mugabo yari kuzaga ubeshi cyane tugiye mu kazi ka filme ba East Africa Community rero baje mu Burundi bacavuga ati turabona uno muhungu arashobora n'umuntu ari capable yo kuvuga icongereza baca bahitamo Sami tangira Sami yozo icongereza mu byukuri je naraciye kunebe izi cyane mugabo nyandiki ikintu vraiment sinonanira daga meme donc ya Sami twizere ko azogaruka cyane muri Barundi bagiye na WhatsApp acha bacha guma no je ntabwo sishobora guheba yenda kundi ni sawa kwanza uyu ni wa mupolisi wa Kirezi wa mupolisi wa muganga muganga docteur uyu ni umuntu ajejwe umutekano wanjye ni sawa auri nta polisi mugiri ko cyane security muganda kura kaka ni sawa mbe yitwa ayo na hatwese ndakura mukije kandi niwe yakuzanye niwe yamuzanye kubera utagijanye na Dafroza nawe Dafroza nukuvuga ngo iyi ni nango nashatse kwerekana abakinyi bo muri Rukundo TV yuko
amasezerano dufite Imana yaduse ko filme zege yuko biriko biraza ndakuvuga uno munsi ndagiye ejo Dafrozo arashobora no kugenda kandi nije nzokurikira vuba cyane ya nikuvuga jewe kandi je no bangiye ahantu hagufi uwundi azoza azogenda ahantu harehare cyane kuvuga Rukundo TV ubu rero ngo nduguruye barakunda kuvuga ngo nduguriye umugisha w'indege ubu rero indege tugiye kuza turasobera hejuru nurugiye ko mu diaspora misingahe mu diaspora misingahe wa mwezi je nubwo nari kurira gusa nubwo poto nacavuga ati passport yawe ni kwija amategeko kusubira muhira basi twandike samaze mu gatende donc twa kugindega ni musige kugira indege nisige mani reka nonga nkuma ndaba abantu baguma baza mbonye bakawuse ye ni mumbona ningere nabase basi tabeshe batabesanga apisa ngo kunimeze indege guhaguruka saa 9 aba bose Yesu rero ya we nukutame utarurira indege niyo mpamvu neno yurira gutenera aba bose bagenda indege ya saa 9 mushikayo saa 6 cyangwa saa 7 bagatangura kugira ibintu bya checking byo kuraba kingi rero ibimeze gute namahoro aba ni byangombwa bya ushonga wahibaguye aka kugira ngo yo nugeraje guherekeza sawa kugira ngo uce nyuma nukuvuga checking niyo mpamvu aba bose nubona nabonye tudemu twiza yo mana imana ifashe kuri sale kwicara ni cyane Sami yaje kuri starting ngo ntazi ko ari amfo septique mu ndege nicyo kintu cyambere za kura no ikintu cyambere ndababwije ukuri nza kubarabisha toilette nimba ari wakuze ama selfie muri toilette nza kwifototsa ngeze gusa mu ndege cangira guca nshaka gusohoka shite gusa mu ndege nshaka gusohoka cengenda ya sasa kugira nda Sami kandi arakunda kujya nimba usaza Yesu we mu nabaye hamwe no kutajya saa 6 tuza kucheni urisiri kuza gufunguraho munde gufungura nko numva gusa hari n'abantu bariko boba ngo arige ngo bace bazimya ama telefone tukaza tujya kwa satani pap mbuge ndo muri Uganda ugambuciwa nka mwene data ora uchindra nimewa maze na ndio numero plus 1 kandi ari umukina makuru 17 kandi na brand yangaso je brand nzi ko ari mu Uganda plus 250 menga brand aramaze kuja mu bihugu bitandukanye yo filme yarafise filme nawe masepeto bakoranye vuba izosohoka oya sinjwa gutegwa bose ni ba sasa kuira sari nka Sami of Mairoga imbere yuko kugwa muje muri Uganda toma tumwa ngo je mu Rwanda kutumika iki ulaza kapata franga za kupanda mvio iki meme murayibonye vraiment filme muje murazuba abantu barakunda kuvuga ngo bari abapeti ngo bazokurira indege bari abanyakinama ni bazokuba we uko Mungu imani yuguruye yego nyacunga gusa bakere mwamonye Berize kwa bagishika umwana mu batumye vraiment vyo nyene na nari gutumira nabandi yari gutumira nabandi Jevro mnanzi ko za kubura ari Kanyana yari nzi ko tabura none Kanyana nari muri Rukundo reka ndamubwira mwamuserukiye kandi jigi na buka na DJ nyene na Baido ahubwo ari kumaza kwereka Baido na Priya anko ko kino bataje no Baido na Priya nukuvuga ngo bafatiriwe hari ibintu barimwo mugabo mukuza kunegera tuzana amashugwe sana maki hapa ni vyama kwa kunichukua sasa sini kwenda kwanza hapa juu nilikuwa naenda na boga gusari menga na muntu na muntu ashika utora umuntu uze utagomba ugende hariya oya batanipokeria hapa hariya nushobora gushikayo mimi oya ndakwiri ko ndaraba mukurikimana nabonye umukobwa umwe mwiza gusa indege sikiyo umukobwa wawe yaciye Brenda wasi mwiza wavuze ko Brenda amaze kuri ibintu abagiye abajarana n'umukobwa mwiza maze sasa naenda so Sami wende baswa bakunzi ba TV mako sama muri Uganda ndaguhera mbe tugushikane haja ndairoga igachi tukufikishe pale sawa acha tugushikane haja mbe STV, every story matters.